imyiyamamazo umugambwe w'intahe n'iterambere RADDES wayitanguriye mu ngoro y'amakoraniro Nyabagere Conference Center yo muri zone Kamenge ni muri commune Ntango y'intara yagutse ya Bujumbura. Umukuru w'umugambwe RADDES akaba yahamagariye abagenderangingo n'abarundi bose kuzotora uwo mugambwe mu matora yimirije ngo kuko bazaniye imigambi ifatiye ku nkingi zitandatu. Muri izo nkingi zitandatu hakabamwe intwari ibereye, guteza imbere uburimyi n'ubworozi, guteza imbere igisata cubuhinga bwa none, gukorera ku mugaragaro no gutunganya neza amatungo ya leta. Imbona kazoza y'umugambwe wacu w'intahe n'iterambere RADDES ishingiye ku igihugu cy'u Burundi, aho umurundi wese bafise uburyo bwo kwiyubakira kazoza kabo kugira tubishikeko nk'umugambwe RADDES. Twihaye amahangiro atandatu makuru nayo naya. Ihangiro rya mbere rishingiye ku ntwari ibereye. Ihangiro rya kabiri rishimikiye mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi. Ihangiro rya gatatu ni ukwera ku mugaragaro no gutunganya neza amahera cyangwa amatungo ya leta. Ihangiro rya kane ari naryo rikomeye cyane iwacu, ihangiro tuvuga duti ni uguteza imbere imibano no kwitaho abatishoboye. Ihangiro rya gatanu ni ugukunda igihugu no kugikutisha abene gihugu no gukorera biboneka. Mu ihangiro rya nyuma yo rya gatandatu tuvuga duti imigenderanire yo gufashanya mu by'ubutunzi. Nkuko byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'umugambwe RADDES, ngo umugambwe RADDES uzitoza mu matora yose ariko ukazitoza mu ntara zibiri. Izo nazo zikaba ari intara yagutse ya Gitega be n'intara yagutse ya Bujumbura no mu makomine yazo yose.